turashimiye ko muzindutse murumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22, mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu vy'ijwi rya Amerika. Ikaze mu makuru yo muri kino gitondo mwateguriwe mukaba mugiye gushikirizwa na Jewe Diane Nininahazwe. Ishirahamwe ry'abepiskopi katolika mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika rirajwe ishinga n'ibibazo bitandukanye vyugarije akarere ka Afrika y'ubuseruko, muri vyo harimwo intambara muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Tugaya rwose intambara iba yasubiriye kwaduka hagati y'umwari M23 na leta ya Kongo. Uyu ni Musenyeri Yohakimu Ntahondereye, ni umwepiskope mukuru wa diocese ya Muyinga iri mu buraruko bushira ubuseruko bw'u Burundi. Muri ano makuru kandi turagaruka ku vyabimukira abanyafrika barimo abarundi n'abanyarwanda bahungiye mu izinga rya Mayotte basaba Ubufaransa kubatabara, bemeza ko abanyagihugu b'iryo zinga babamereye nabi babahohotera. Tubafitiye n'ayavugwa mu intambara ya Israel na Hamas. Idonido ni mukanya. Nongere ndabahe ikaze nshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika. Makuru tuyahere kuyagezweho irya nino kw'isi. Abasirikare batatu ba Amerika baraguye mu gitero c'indege zitagira abadereva, drone mu gifaransa, cagabwe ku kirindiro cabo kiri mu buraruko bushira ubuseruko bwa Yorodaniya mu icungararo y'imbibe za Siriya. Ico gitero cakomerekeyemwo n'imiburiburi abasirikare ba Amerika 25 cagabwe mu mpera z'indwi twaraye dusozereye. President wa Amerika Joe Biden yegetse ico gitero ku barwanyi bashigikiwe na Irani bakorera muri Syria na Iraq. Imyidondo y'abasirikare batatu bakiguyemwo izotangazwa imiryango yabo imaze kumenyeshwa amakuru yose akenewe ku rupfu rw'ababo nk'uko Amerika ibivuga. President Biden yabise intwari ziguze igihugu ku rwego rwo hejuru, agira kwemera ko biteye bitebuke abagavye ico gitero bazovyishura. Ikimenyesha amakuru co muri Amerika The Washington Post kikavuga ko intagondwa zitirira idini rya Islam zo muri Iraki zirimwo ishami rya Hezbollah, Nujuba n'abandi barwanyi ba Iraq bafashwa na Irani biyitiriye ico gitero. Umwe mu ndongozi z'abarwanyi yabwiye The Washington Post ko igihe cose Amerika izobandanya gushigikira Israel mu ntambara irimo na Hamas batazotinya kugaba ibitero ku nyungu zayo. Uwo mutegetsi habandanya kuvuga ko batitaye na gato kuco Amerika ishobora gukora yihora, kandi hazi neza uburemere bw'inzira bafashe, hakaba yayise inzira y'ubumaratiri. Kuvya Israel na Hamas rero umwanya n'umwanya harashobora kuboneka amasezerano y'agahengwe k'intambara iri hagati ya Israel na Hamas. Abategetsi babiri ba Amerika batanga no makuru bemeza ko biciye mu biganiro bihagarikiwe na Amerika, Israel ishobora kwemera guhagarika ibitero igaba muri Gaza, Hamas nayo ikarekura abarenga 100 yagize imbohe mu gitero yagavye muri Israel mu kwa 10 ko mu mwaka uheze. Abategetsi ba Amerika batanze ano makuru ntibashime ko amazina yabo atangazwa, bavuze ko impande zose zikemeza ivyako gahengwe kazomara amezi 2. Imishikirano igeze ko ntambwe ishimishije nk'uko abategetsi ba Amerika bavyemeza. Ako gahengwe kazoba kagizwe n'ibice bibiri. Mu minsi 30 ya mbere ingwano izohagarara kugira ngo abanyagihugu bagizwe ahanini n'abagore, abari mu zabukuru n'abakomeretse bari mu minwe ya Hamas babohozwe. Igice ca kabiri kizoba kigizwe no kubohoza abasirikare ba Israel n'abagabo muri rusange. Agahengwe gashobora kuboneka ntigasiguye ko intambara izobiheze nk'uko abategetsi ba Amerika babandanya kubivuga. N'agahengwe ariko gafatwa nk'umushinge w'ibiganiro bishobora kuzoshikana ku muti w'amatati ya Israel na Hamas. Hagati aho tukivuga ku vy'intambara ya Hamas na Israel, ishami mpuzamakungu ONU yuguriye amatohoza ku bakozi bayo 12 bivugwa ko bagize uruhara mu gitero Hamas yagavye muri Israel mu kwezi kw'icumi ko mu mwaka uheze. 9 muri abo bakozi bahagaritswe mu kazi nk'uko ONU yavyemeje. Ijwi rya Amerika tubandanirize ku mugabane wa Afrika, aho Burkina Faso, Mali na Niger vyavuye mu ishami ryo gufashanya mu vy'ubutunzi hagati y'ibihugu vyo muri Afrika yo mu burengero CEDEAO mu mfunyapfunyo. Abategetsi b'ivyo bihugu vyo mu karere ka Sahel batangaje ino ngingo ejo ku munsi wa Mungu, bavuga ko ibwirizwa kuja mu ngiro ubwo nyene. Après 49 ans d'existence, les voyants peuples du Burkina, du Mali et du Niger constatent
avec beaucoup de regrets, d'amertume et une grande déception que leur organisation s'est éloignée. Aha Colonel Abdoulaye Mayiga havugira leta ya Mali muri make asoma itangazo ivyo bihugu vyasohoreye hamwe, yasigura ko bimwe mu vyatumye Burkina Faso, Mali na Niger bivana karenge muri CEDEAO ari uko iryo shirahamwe ryaciye kubiri nico ryari ryiyemeje. Ati CEDEAO irabangamiye abanyamuryango bayo n'abanyagihugu b'ibihugu bigize uwo muryango. CEDEAO igendera mu kwaha kw'amakungu. Iri shirahamwe ntiryashoboye kudufasha kurwanya iterabwoba no gukemura ikibazo c'umutekano muke, ahubwo n'igihe ibihugu bimwe vyashatse kwifatira mu minwe ibibazo, CEDEAO yatubereye intambamyi, ifata ingingo zitari zo kwihanganira, irenza ko ifata n'ibihano vy'akarenganyo. CEDEAO yarahunyanze amategeko. Kwera ibi vyose guhera uno munsi duhisemo gukinjura. Face à cette situation qui perdure, du Burkina Faso, la République du Mali, la République du Niger décident en toute souveraineté du retrait sans délai de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Ibihugu vya Burkina Faso, Mali na Niger vyose bitwagwa n'abasirikare bashikiriye ubutegetsi biciye muri za kudeta. Ya Niger yabaye mu kwindwi ko mu mwaka uheze, ya Burkina Faso iba mu 2022, ya Mali nayo iba mu 2020. Nyuma y'izo kudeta, CEDEAO yaciye ihagarika vy'imfata kibanza ivyo bihugu, ica ishira Niger na Mali mu bihano vy'ubutunzi biremereye. Ivyo bihugu uko ari bitatu bihanzwe n'ikibazo c'intagondwa z'abajihadiste gisongerwa isibe n'ubukene. Ijwi rya Amerika, amakuru yose n'ayandi muhejeje kumva mushobora kongera kuyasanga kuri wezi3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com. mu kanya tuja mu gice ca kabiri c'amakuru azobashimikiye ko yagezweho mu karere k'ibiyaga binini. Muracari kumwe na Diana Nininazo. Nongere ndabaha ikaze inshuti bakunzi b'Ijwi rya Amerika. Ishirahamwe ry'abasenyeri ba Eklezia Katolika mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika basaba ko amahoro agaruka mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Babivugiye mu rugendo bari bamaze imisi bakora muri Kongo. Ibindi kuri no nkuru na Jimmy Shukurani bakomera. Izi ntumwa za Kiliziya Gatolika zaturutse mu gihugu cy'u Burundi, u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zaje mu burasirazuba bwa Kongo mu ruzinduko rwari rufite insanganyamatsiko nyamukuru yo kwimakaza amahoro n'ituze mu baturage. Uru ruzinduko rwabo rwatangiye tariki 26 rurangirije ku cyumweru. Aba basenyeri basuye inkambi ya Rushagala iri mu burengerazuba bw'umujyi wa Goma mu ntara ya Kivu ya ruguru. Ibi byari mu rwego rwo kwifatanya n'impunzi zahunze intambara ziturutse mu bice bitandukanye byo mu ntara ya Kivu ya ruguru byibasiwe n'imirwano kuva imyaka 3 ishize. Inkambi ya Rushagala yasuwe n'izi ntumwa za Kiliziya Gatolika ifite impunzi zibarirwamwo 55,000 zigwiriyemwo abagore n'abana bahunze baturutse cyane mu teritwari ya Masisi. Izi mpunzi zabwiye aba basenyeri ibibazo zigenda zicamo mu buzima bwabo bwa buri munsi. Nta misale turi kubona kuva twagera muno, nta misada, abana benda gupfa n'ababyeyi bamwe bari gupfa, ahubwo bwara abantu bari guhamba bitewe n'inzara. Turi gusaba kugira ngo baduhe ibyo kurya kuko turembejwe n'inzara. Abana ntiwareba n'indembe, n'ababyeyi nuko, n'abasaza. Ahubwo hariya hari abasaza bicaye hariya, inzara yenda kubica. Muri inkambi izi ntumwa zatanze ubutumwa bw'ihumure no kwihanganisha abanyekongo bamaze iminsi mu nkambi z'impunzi. Aba basenyeri barimo Willy Ngumbi wa Diocese ya Goma muri Kivu ya ruguru, Yoakim Ntahondereye wo mu Burundi n'abandi basabye impunzi kwimakaza ubumwe no kubana mu mahoro n'ituze we bakagira kwihangana kugeza ubwo umutekano ugarukiye mu duce baturutsemo. Nyuma yo gusura inkambi ya Rushagala, aba basenyeri bagiranye ikiganiro n'abanyamakuru mu mujyi wa Goma. Mu ijambo ry'ibanze ryatangije iki kiganiro, Musenyeri Willy Ngumbi Ngelele, umuyobozi mukuru wa Diocese ya Goma muri Kivu ya ruguru, yavuze ko ikirangaje imbere Kiliziya Gatolika muri iyi minsi ari ukubona umutekano ugaruka mu karere k'ibiyaga bigari ndetse no muri Afurika hose. Kiliziya Gatolika yibanda ku iyobokamana ndetse n'ibindi bitandukanye byatuma abakirisitu bacu babaho neza, ariko ibyo ntabwo twabigeraho mu gihe abakirisitu bacu basengera mu bice bitarimo umutekano. Bagomba kugira umutekano bityo bagasenga ntacyo bikeka. Icyo ubu turangaje imbere ni uko amahoro yagaruka mu biyaga bigari ndetse na Afurika y'Iburasirazuba,
kuko ubu ngubu nicyo cy'ingenzi cyane kirusha ibindi, naho ibibazo bya politike byo bifite ba nyirabyo. Twebwe icyo turangaje imbere ni uko amahoro yagaruka mu bihugu byacu. Ibibazo by'abanyamakuru byibanze cyane ku mubano uri hagati y'ibihugu byo mu karere n'ubuhahirane bwahungabanye muri bimwe mu bihugu. Izi ntumwa zivuga ko icyo Kiliziya irangaje imbere ari ukubona amahoro arambye agaruka mu bihugu, abaturage bagasubira mu kazi kabo ka buri munsi. Aba kandi basabye ko ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari byakwishira hamwe mu gushakira umuti urambye ibibazo byugarije abaturage, yewe binadindiza politike. Barasaba kandi ko amahoro arambye agaruka mu burasirazuba bwa Kongo, impunzi zigasubira mu byabo. Uyu ni Musenyeri Yoakim Ntahondereye, umwepiskopi wa diyoseze ya Muyinga mu gihugu cy'u Burundi. Twaje gukomeza ubumwe buhasanzwe hagati ya Ekleziya iri muri Kongo, iri mu Rwanda n'iri mu Burundi, kuko isanzwe ari Ekleziya imwe Gatolika ishingiye ku batumwa. Tugaya rwose ko intambara iba yasubiriye kwaduka hagati y'umuhari M23 na leta ya Kongo. Twifuza rero ko nk'abashinzwe kurongora abandi muri Ekleziya ko twoheza tukazohurira hamwe tugasengera hamwe dusaba amahoro. Asaba impande zihanganye muri Kongo gutahiriza umugozi umwe bagasoza intambara, kuko kuri we ibi bibazo bizana umwiryane mu banyagihugu. Icyo twama dushimikira ko rero nuko abarongoye abandi boshyira imbere ineza ya bose, ntibarabe gusa ibiberekeye inyungu zabo, ariko biyumvire cyane cyane ineza y'abantu barongoye. Icyo tubona rero kandi tubabwira n'icyo ko bo kwihutira kujya hamwe bakavugana ibibazo biba bihari kugira ngo barondere kubitorera umuti bidaciye mu ngimba ngo barinde gushora intambara. Izi ntumwa za Kiliziya Gatolika muri Kongo zivuga ko kuba umutekano muke ukomeje kugaragara muri Kivu ya ruguru ari ukubera ko abayobozi b'akarere iki gihugu giherereyemo batabigiramo ubushake. Kuri bo leta ya Kongo ifatanyije na EAC n'ibiyaga bigari yagakwiye gufata ingamba zikaze zo kugarura umutekano mu gihugu no gufasha abanyagihugu gusubira mu byabo. Ejo ku cyumweru mu mujyi wa Goma kuri Paroisse Saint-Esprit iherereye mu mujyi rwagati habayeho misa yahariwe kwibuka batakarije ubuzima bwabo mu mirwano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri iyi misa yasomwe n'abo basenyeri hatanzwe ubutumwa bw'ihumure ku miryango yabuze ababo mu ntambara z'urudaca mu teritware za Masisi, Rucuru na Nyiragongo. Uretse abakristo bagize Kiliziya Gatolika, iyi misa yitabiriwe n'abaturage b'ingeri zitandukanye mu mujyi wa Goma no hirya yawo. Bose bashimishijwe n'uru ruzinduko rw'abo basenyeri hano mu mujyi wa Goma, kandi batekereza ko iyi ari imwe mu nzira zigamije kugarura amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uru ruzinduko rubaye mu gihe muri Kongo umutekano muke urushaho kugenda wiyongera mu bice bitandukanye byo mu burasirazuba bw'igihugu. Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi ry'Amerika, Igoma. Ijwi ry'Amerika, Washington DC. Turacabandanya n'amakuru tubafitiye. Abanyafrika barimwo abarundi n'abanyarwanda bahungiye mu izinga rya Mayotte basaba Ubufaransa kubakiza ico bita ihohoterwa n'agasomborotso bakorerwa n'abanyagihugu b'iryo zinga ryegukira Ubufaransa. Abahaye amakuru Ijwi ry'Amerika bemeza ko haheze indwi zibiri barabana ayingwe n'abanyagihugu ba Mayotte. Mu ndwi heze imishamirano yahuje abanyagihugu ba Mayotte n'izo mpunzi yakomerekeyemwo abarenga 15, muri bo harimwo abarundi, abanyarwanda, abanyekongo n'abasomali. Bamwe mu bapangishije amazu boba banatanguye kwirukana impunzi zikomoka muri Afrika. Navuganye n'umwe mu barundi baba muri Mayotte atashimye ko amazina yiwe atangazwa, atangura ambwira icuka kihari. Icuka nicifashe neza kuko kuva kera abanyafrika baje bahungira hano muri Mayotte. Mayotte ni igihugu gitwarwa n'Ubufaransa, bahawe ubuhungiro n'igihugu cy'Ubufaransa, ariko abanyagihugu ba hano muri Mayotte bita abamaore ntibigeze borohereza na gatoya abanyafrika. Bavuga bati abanyafrika ntibasubira iwabo canke abafaransa
babatware mu gihugu c'Ubufaransa iyo bakwiriye kuba. Niyo naho rero intambara zatanguriye. Ni intambara zimaze igihe kuko ndazi ko haraheze igihe bivugwa, ariko vyasubiye kuvyuka kubera iki? Vyasubiye kuvyuka kubera ko abanyafrika bashitse hano muri Mayotte, haragize igihe babura aho barara, babura aho bakika umusaya, bariyumvira barabona stade iri hafi yabo, baraheza rero barubaka amahema. Bamaze kuyubaka, haragize igihe dusanga igitigiri kingana n'abantu bangana n'amajana 7, ariko icyo gihe rero abamahore baraheza barahaguruka baravuga bati nta munyafurika dushaka hano. Mw'itariki 14 harabaye intambara, baragwana, hariho abanyafurika bakomeretse bangana 17, hariho abakongomani, abarundi, abanyarwanda, abasomali, kuko bose bari muri iyo nkambi ahantu bashinze amahema. Abamahoro bavuga bati nta munyafurika dukeneye muri kino gihe ca Mayotte, nibasubire iwabo iyo baje bava canke Ubufaransa batware aho bashaka. Indwi ahabaye kurwana n'abamahore ba hano baraduteye, hanyuma leta y'Ubufaransa yarahavuye irarondera amazu, iratwara abantu bari hagati ya 90 n'ijana niko twavuga, ariko abo bantu bose batwaye kubaronderera amazu, abamahore benshi baciye bagenda barazibira amarira, ababuza kwinjira, barabuza, barabaka ibintu byabo, barabirukana. Hari n'abandi basubiye inyuma muri ya nkambi bari baje bavamo kubera ko byari vyanse ko babandanye babatwaye nka guverinoma y'Ubufaransa. Uko gushamirana gushasha harabagukomerekeyemo? Nimba barakomeretse bangana gute? Umunsi barwana hari ku munsi wa Mungu, hakomeretse abantu abanyafurika 17. Abanyafurika 17 harimo abakongomani kuko nabivuze, hakabamo abanyarwanda, hakabamo n'abarundi, hakabamo n'abasomali, bose abantu muri iyo nkambi ya Kavani. Iyo kambi ibarizwa ku ruhande rwa Mayotte, ku ruhande rwa ACR? Oya, ibarizwa ku ruhande rwa ACR, ibarizwa ku ruhande rwa Mayotte, ariko ni bimwe nyine abanyafurika babura uko bagira, bashobora bateka tuje hamwe ko twahunze intambara, turi mu muriho, bagiye hamwe barubaka, umwe wese akagenda arubaka ikibanza abonyemo, ikibanza abonyemo, kugeza aho bisanze bageze mu bantu amajana 7. Nta ACR, nta ruhande rwa guverinoma, ariyo guverinoma yo igomba kuturinda kubera ko twahiretse yuko umutekano wacu utameze neza. Leta muyibariye ivyo bintu ibivuga ku iki? Hari kiriko kirakorwa? Abo baza gutera abo banyagihugu bava muri Afrika, hari abamaze gufatwa, leta ibikora ku iki? Tumaze kwerekana umutekano muke dufite, leta ntiyaravuye ikaza igatora abanyagihugu bangana hafi 90 cyangwa 100 kugira ngo ije kubaha amazu. Bavuga yuko bishobora kumara amezi 2 kugira ngo bose baze bahavuye muri stade ya Kavani, ariko ntibigeze boroherezwa abanyafurika. Batwaye kubaha amazu, bagumye baburabuza, baratangira amayira, barugara amayira, barabona ko binjira muri ayo mazu. Hageze n'aho abamahore babwira bene amazu yuko bataburenganije bafite bwo gupangisha umuntu wese yitwa umunyafurika. Ikigiye gukurikira n'icahe kuri mwebwe none? Dusaba ko guverinoma y'Ubufaransa canke leta y'Ubufaransa nidukingira umutekano wacu, kuko turabona neza ko umutekano wacu tubahirijwe, igakingira umutekano wacu, hanyuma nta kindi dusaba. Urakoze cyane, twibutse ko utashimye ko amazina yawe atangazwa. Urakoze kutubwira uko vyifashe ngaho muri Mayotte. Ego, murakoze cyane, mugire umunsi mwiza. Ijwi rya Amerika twagerageje kurondera abajejwe inzego muri Mayotte kugira ngo twumve ico bagona kuri iki kibazo, ariko nta mahirwe yo kubaronka twaronse. Ijwi rya Amerika mu kanya turaja mu gisata ca sport, ariko imbere yaho tugaruke ku vy'iserukiramuco ryiswe Iteka African Culture ryari rimaze imisi ribera i Kigali mu Rwanda, ryasozerewe mu mpera zino ndwi. Abaritunganije bemeza ko umuco ushobora gutsimbataza ubumwe bw'abanyafrika. Ibindi kuri no nkuru na Thierry Ndayishimiye ari Kigali mu Rwanda.
iryo serukiramuco ryiswe Iteka African Culture Festival ribereye mu Rwanda ku nshuro ya kabiri rifise icivugo gishishikariza abahanzi gukoresha ubuhanzi bwabo mu kwimakaza ubumuntu. Yannick Niyonzima, umuyobozi wa Iteka Youth Organization, ishirahamwe gishize hamwe rigamije guteza imbere umuco n'akaranga nyafrika, akaba ari naryo ritegura iryo serukiramuco, yabwiye Ijwi ry'Amerika ko ari umwanya mwiza wo kwibukiranya umuco n'akaranga by'abanyafrika biciye mu buhanzi butandukanye. Iko twateguye twerekane imbyino, umuco w'ikinyafrika, ariko kandi dutange na message y'ubumwe dukoresheje amatalant, novuga art, umuco. Ni igiteramo citabiriwe n'abantu batandukanye barimwo n'abana biga mu bigo by'amashuri atandukanye guhera ku myaka 3 kuduga, ndetse banakina udukino dutandukanye twigisha abagenzi babo kutaja mu biyayuramutwe. Yannick Niyonzima avuga ko kuba barakiriye abana muri ico giteramo ari nzira yo kubatoza umuco n'akaranga no mu gihe boba batari kumwe n'abavyeyi babo, kuko igiti kigororwa kikiri gito. Abitabiriye igiteramo barimwo ababyina indirimbo zivuga umuco n'akaranga basigura ko ari umwanya mwiza wo kumenyana no kurushaho gukundana nk'abanyafrika, kuko basanga bahuriye kuri byinshi. Ku guhura kwacu byongera kutwibutsa umuco kandi bikaduha yandero rusange, ukigira hamwe uko umuco ukwiye gukomeza. Iteka African Culture Festival yitabiriwe kandi n'abarundi basanzwe baba mu gihugu c'Ubuswise baje gushigikira bagenzi babo bo mu Rwanda baharanira ko umuco n'akaranga bitotituka. Kwizi bitari bike si festival gusa, natwe rero musurusuru niyo ntumbero yo gushira abantu hamwe tutaravye iyo bava. Yanatubwiye ko muri ivyo bihugu babamwo bigoye cyane ko umwana amenya umuco wahavuka, bityo bibasaba ingufu nyinshi kugira ngo abana babo bamenye wa muco n'akaranga nyafrika. Iserukiramuco ryari rimaze imisi 4 ririko ribera mu Rwanda, ryaranzwe n'ibiteramo biherekezwa n'imbyino, ubugenegene, imideri, ikinamico, ingoma n'ibindi, ndetse n'abahanzi baririmba indirimbo za gakondo mu guteramisha abitabiriye ico gikorwa cabereye kuri Institut France Kimihurura guhera igenekerezo rya 24 uku kwezi kwa mbere. Ikaba casorejwe kuri Camp Kigali kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 27 ukwezi kwa mbere uyu mwaka wa 2024. Thierry Ndayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali. Ijwi ry'Amerika, umwanya n'uwa sport. Uno munsi amakuru ya sport tuyahera mu Burundi. Desire Hatungimana aratubwira inkuru ziza kwisonga mu gisata ca sport muri ico gihugu. Inkuru iri kiravuga mu gihugu c'u Burundi ni Jo Gilbert Nijimbere, umukinyi yarerewe muri New Star akaja mu Rwanda muri APRC Kigali na Patriots, agasubira mu Burundi yerekeza mu mugwi w'Urunani. Yaramaze mu myaka 2 imbere yo kwerekeza muri Dinamo, umukewa w'ibihe vyose w'Urunani. Uwo mukinyi ari mu batanga ibyishimo vyinshi muri basketball y'u Burundi. Hari abadatahura ukuntu yerekeje mu mugwi w'abakeba, ariko Arone Kagabo amenyereza Urunani abona ko ari bisanzwe na yararangije amasezerano muri uwo mugwi. Umumenyereza asaba abakunzi b'Urunani kudacika inkokora ngo kuko bariko bazana abakinyi beza kandi bazomusubirira viza vy'abantu. Nibaza yuko ivyo intege ahubwo twe tubandanya twikomeza kugira ngo duhure muri VBN ibintu bimeze neza. Kujya vyamye Urunani kuko aritegura kugira ngo twe kwitsindira. Nibaza yuko muzobibona mu minsi iza, inkino zitanguye ingene bizoba bigenda, muzamubibona. Mugabo imbere yavyo ni bibiri, ni ukwimenyereza mu buryo buhanitse no mu kurondera abakinyi baza gusahiriza dushobora gufatanya urugendo muri urugamba rwa VBN. Kugeza ubu nk'uko ubuyobozi bw'Urunani bubitumenyesha nuko bamaze kugura abakinyi nka Dan Kola yahora akina mu mugwi wa Jimkana, Luan Ruwai avuye muri City Oilers mu Bugande na Jonathan Munzi avuye muri Show Sport muri Congo. Uko kugura abakinyi ku bwinshi bava hanze birateye impungenge eme bitagoye. Afise ishuri ryigisha basketball akaba no mu bamenyereza bakomeye mu Burundi. Bitagoye amenyesha ko politike ya basketball idahindutse kazoza ka basketball mu Burundi ari ntako. Kubwiwe kudaha ikibanza kigaragara abana b'Abarundi mu kwijukira abanyamahanga, kandi kugeza imbere yuko inkino za bare ziza Uburundi bwikora ku bana bateguye
bizogira ingaruka zikomeye muri basketball y'u Burundi. Uko ibintu ndabibona, abana b'u Burundi bariko bakina basket, aba bari inyuma yaba bagibere bari shari bubu naho bariko baraja vraiment baribagiwe. Twebwe ico turiko turagira les encadreurs abaformateurs turi ku kivi turiko turakora, mugabo umwana uko azi wawe afise 17 ans ukamuforma akagira 18 ans 19 ni ashikana kuri 20 ans 21 azoca yirevota ati jewe ibintu vyo gukina mu bakiri bato mbona nabirenganya shaka gukina muri A. Ibintu bikimeze uku azoja muri A hehe, baca batangura kuyerera babura aho bifixa. Mu minsi mike nimwe usanga yatangiye gukina mu makorporative, agenda mu weekend kugira aronke za nzoga nyene zo mu reception y'abatama baje gukina umupira ucumuheranuko. Ihiganwa ry'u Burundi ryategetswe gutangura mu kwezi kwa kabiri, kwimirije rishobora kuzotangura mu kwezi kwa gatatu atagihindutse. Mu nama ya bose ishiramwe rya basketball mu Burundi rongwe na Apotre Jean Paul Manirakiza yabereye kuri no gatandatu kuri Entente Sportive Bujumbura, ntiyagenze neza nk'uko abayitabiriye hari ibyo batahurije ko. Abanywanyi basavye ko haba ishirahamwe ryigenga audit externe rigenzura ko amafaranga yinjiye muri iryo shirahamwe yakoreshejwe mu 2023 kugira hagaragara umuco, ariko bitera ikibazo. Mu shirahamwe rya basketball mu Burundi babonye ko ari nko kubikeka ko banyonora, birababaza. Mu ntango ico cyumviro c'abagize inama ya bose bacamiriye kora, ariko kiza kwemezwa inyuma y'impari zamaze amasaha menshi. Mbere hari namaze gusaba ko Manirakiza yotanga imihoho niba tumva ivyo bamusaba. Izo mpari zatumye ibikorwa by'iryo shirahamwe biba birahagaritswe mu kurindira ko ico cegeranyo cerekana uko amafaranga yakoreshejwe kigiye ahabona. Yatumye kandi ingingo zimwe zimwe nk'izijanye n'itunganywa ry'ihiganwa ry'umwaka itigwa. Naho rero imigwi duhereye ku Runani na Dinamo iriko yitegura cyo kimwe n'iyindi, uwovuga adashidikanya aho ihiganwa ry'u Burundi rizotangurira iyo bariko arabesha. Ivyo biri mu ruko mu gihe Dinamo izosurukira ubundi mu nkino za BAL atagihindutse, izo biri muri Afrika y'Epfo mu kwezi kwa gatatu kurondera itike igana muri Beka Arena Kigali mu kwezi kwa gatanu uno mwaka. Izo nkino zihiganwa ry'u Burundi ni zimwe mu vyofashije uwo mugwi urongowe na Jodasin Rukundo kwitegura. Desire Tungimana, Kigali, Ijwi ry'Amerika. Desire urakoze ucukurirwa mu ngata na Jean Claude Munyandinda wagiye kutubwira ayagezeho mu gisata ca sport mu Rwanda. Mu mupira w'amaguru ibibazo by'ingutu bimaze iminsi bivugwa mu ikipe ya Kiyovu Sport bigeze harindimuka. Bijya gutangira Juvenal Mvukiyehe wari umaze imyaka 3 ayobora ikipe yashyizwe ku ruhande asimburwa na Jean-François Regis Ndorimana. Uyu nawe mu cyumweru gishize yeguye kuri uyu mwanya w'ubuyobozi. Ubukene bw'amafaranga nibwo zingiro ry'uru ruhuri rw'ibibazo biri muri Kiyovu Sport, dore ko abakinnyi bagiye kumara amezi ane badahembwa. Muri ikipe ntabwo bukikera kuko mu mpera z'icyumweru gishize Hemed Minani usanzwe ari umuvugizi w'abafana nawe yahagaritswe by'agateganyo. Mu gihe hari abakurikiranira hafi umupira w'amaguru mu Rwanda babona ko Kiyovu Sport yabigeze mu marembera, Vice Perezida wayo Abdul Karim Mbonyumuvunyi yemeza ko amaherezo ibi bibazo byose bizakemuka. Ibibazo muri Kiyovu birahari ntago abica ku ruhande, ariko icyo nagira ngo mbwira abafana nuko ibibazo turimo wenda uretse ibibazo bya FIFA ari ibibazo byo kudahemba. Ndumva uyu umwaka wa kabiri ndi mu buyobozi bwa Kiyovu, n'ubushize byabagaho wenda uretse ko bitasohokaga cyane, sinzi impamvu ubu ngubu bijya hanze, kandi nagerageje no kuvugana n'andi makipe nayo ibibazo turabifite, turimo turarwana umunsi ku munsi kugira ngo turebe ko byakemuka, kandi ku bushobozi bw'Imana turabigezera ko mu minsi yavuye ibibazo bya Kiyovu biza gukemuka by'imishahara n'ibindi byose by'amafaranga. Mu mukino wa handball ikipe y'igihugu y'u Rwanda yari yitabiriye irushanwa ryo guhatanira igikombe cya Afurika cy'ibihugu i Cairo mu Misiri, yatahukanye umusaruro nyene. U Rwanda rwarangije ku mwanya wa 14 ku makipe 16 yari yaserutse. Mu mikino 6 abasore b'Amavubi ya handball bakinnye batakaje imikino ine yose, bashobora gutsinda imikino 2 yonyine. Amakipe ane yatsinze u Rwanda ni Cape Verde, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Gabon na Kongo Brazzaville. Amakipe y'ibihugu u Rwanda rwatsinze ni Zambia na Kenya. Dusoreze muri basketball mu irushanwa ryo kwibuka Aimable Championnat na Jean Dodion Nizeyimana bitabye Imana, bakaba baragize uruhare mu gushinga ikipe ya United Generation Basketball Club. Muri iri rushanwa ryabaye mu mpera z'icyumweru gishize, amakipe 8 asanzwe akina mu buryo buhoraho niyo yari yaserutse, harimo 4 y'abagabo n'andi 4 y'abagore. Mu bagore amakipe yitabiriye iri rushanwa rya Legacy Tournament ni Reg Basketball Club, Kepler Basketball Club, The Hoops Rwanda na IPRC Huye. Mu cyiciro cy'amakipe y'abagabo haserutse APR Basketball Club, Reg Basketball Club, United Generation Basketball Club na Pazi Basketball Club yo muri Tanzania. Byari byaravuzwe ko ikipe ya City Oilers yo muri
muri Uganda na Dinamo yo mu Burundi nayo yagombaga kuza muri irushanwa, ariko ubuyobozi bw'ikipe ya United Generation Basketball Club ari nabwo bwariteguye ntabwo bwigeze busobanura impamvu aya makipe y'ibihangange atahageze. Jean-Claude Munyandinda, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Ijwi ry'Amerika ni ngaha duce dusozerera amakuru ya mbere ya kino gitondo twari tubafitiye. Diane Ninahazwe ni jewe negeranije amajwi y'ano makuru nabateguriye nongera ndabashikiriza. Izina rya bagenzi bacu rero